Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere mu 2026 niho ibanki nkuru y'igihugu yatunganije igikorwa cyo gusigura itegeko rishasha rigenga igisata c'amamikrofinance n'imigwi yo kuziganya no kuguranana. Itegeko rishasha rya 14/M/2026 rije gusubirira itegeko rya hora rya 14/M/2024. Kurikirana Nyebewumusi Alphonse ajejwe igisata kijejwe gutunganya ibijanye n'amamikrofinance n'imigwi yo kuziganya no kuguranana iba mu kibano, aho yariko arishura ibibazo by'abamenyesha makuru. Jewe sanzwe nitwa Izirahamagara Nyebewumusi Alphonse, abanjejwe igisata kijejwe gutunganya no ibijanye na microfinance n'amagroupement financier communautaire ni mubonye by'amagroupe d'épargne de crédit interne. Hanyuma nkuko mwabibonye twatanguye kuva kwa mbere itariki 27 z'ukwezi kwa mbere igikorwa cyo gusigura itegeko rishasha cyo twita amasirikirere d'application ya règlement iraba igisata ca microfinance. Iyo sirikire d'application ni sirikirere 14 gakwego M gakwego 2026 ije gusubirira sirikirere ya 14 nyene agakwego M gakwego 2024 iti havuga hahindutse iki mw'iyo tegeko. Ivyahindutse mw'iyo tegeko hari uko twari twasanzwe mu iteko ryari rihari hari bidahuye n'igihe tugezemo. Mwarigeze kuba mwumva ibintu bivuga ngo vy'amasirike, mukumva ibintu vy'amagroupement. Tudusanga abantu bako aritiranya ivyo vy'amasirike bitandukanye n'amagroupement. Tuzanga vy'amagroupement financier communautaire ariko aravuga ibihuye n'ivyo tugeze mu vy'ubu bijanye n'ama nk'ibi vy'amagroupement d'épargne de crédit interne. Mo kandi ibintu bitandukanye cyane gose. Twasanze twari bagiye mu tegeko rya mbere hari bagiwe iki kijanye gisata kijanyemo na magroupement d'épargne de crédit interne. Aba bamwe bahari haruguru wacu bitwa za nawe nuze zirya za Vikoba amasirike, bamwe ba mama hari haruguru ku mitumba bakorana buri wa gatandatu cyangwa buri wa Mungu, basanzwe bafashwe mu mugongo n'aya mashira hamwe ibitwise ibanki nkuru y'ubuyise organisme encadré des groupes d'épargne et de crédit interne. Navyo mwumva ko gizwe aya organisation internationale za kere za FAO n'izindi n'ama organisation nationale nayo yabaye yemejwe n'ubushikiranganje butandukanye bw'intwaro hagati mu gihugu canye bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Ugasanga harimo amashengero asanzwe afata ico gisata afata umugongo ijya migwi mito mito. Ijya migwi mito mito yaje dusanga rero ico gisata nticari gifise amategeko akiraba neza. Iyo deje twe umunsi ku wa gatatu naho twace dusigurira ama organisation n'amaorganisme encadré. Kuwa mbere twarashoye ku mufomo gufata umwanya wo gusigurira amagroupement financier communautaire. Bari maze imisi mwumva agira amakosa atagira uko angana. Mu iryo tegeko rero ku makwira amagroupement d'épargne financier communautaire harahindutse mu bitari biki. Mu vyahindutse mu icambere ayo magroupement d'épargne financier communautaire wazemererwa ari uko hatanzwe umutahe w'ibanze $50,000,000. Kandi mu mutahe w'ibanze abanywanyi bose bateze ko babanganya umutahe bashizemo. Simitani ni part sociale. Igitigiri bategerezwa kuza bafise ubu ico biyita registre de commerce na numéro d'identification fiscale. Ivyo ni bishasha byinje mu iyo tegeko. Igitigiri c'abantu cyaro kigizo muri groupe d'épargne financier communautaire cyaro kiri ku bantu 100. Uko imwe migwi guranana
irimwe imigwi myinshi. Umva twe dusanga muri iyo mugwi yo kuzingana no kugurana ko yivuze mito mtisani yigenga, cha dusanga abantu bari munsi y'ijana nta na hamwe bari, kandi wasanga bo bahari kusanga bitunganije neza kandi atani ivyo biko baronona. Dusanga mwabo bantu gusanga ari nk'abantu nka 50 60 ugiye kuvanga kwiza abantu 100 uje kubasambura ugasanga bakihajamwo abantu baba escrow ari bajya twagiye tubona hacamwe abantu babuza baza gufasha mu kwiba no kugira gute. Cyo gituma ico gitigiri camanutse kiva kwijana tugishira kuri kuva ku 30. Hamace tuwera kubikiriza kuva ku 30 gushika ku bantu amajana 3. Umva ko bitandukanye. Cha dusanga ikindi kintu cyahindutse kwa kuwo mugwi nibijanye n'ukuntu bazoza ratanga ivyegeranyo byabo. Nibazosa gutanga ivyegeranyo nkuko twatwibona mu batuzana impapuro nyinshi ko turashaka tubamenyereze kuko bacishe mu buryo bwa none banki isanzwe ikoresha icyo twita BESA, Bank Application Supervision. Twashoboye kuyirame twigira kuyigabanya twatwigize tuyishire ku rugero rw'iyo migwi nyene, aho mu ma microfinance bayikoresha, mu mabanki bayikoresha, naho twashoboye kuyigabanya tumanura tubereka ibituha ibijanye cyo twita format de reporting yadabutse kuri imigwi mito. Ikindi cyahindutse mu gihe teko nyene ko mugwi yo mizi ya ma group mafi nasho communauté ari yo migwi kuzigana no kwigurana na isa niyisununuye gatoyi ni ibijanye uretse amaraporo nibijanye n'ukuntu bateza kwitunganya abazoba bagize inzego zabo nabene twatwa byarahindutse. Twabonye ko mu gihe cyane tugezemwo nta kuntu imigwi nk'iyo yojaho hama ntikoreshe abantu basa nabisununuye mu bwenge kugira bashoboye kuze kugira gusoma n'ivyo bidusaba ibanki basaba ibijanye n'ivyo bijanye n'ukuntu gutunganya ibiharuro, gutunganya amategeko. Ubu umuperezida wa comité de gestion yonyene gucu perezida ko ivyo de gestion twafise basi kimwe tubati licence anye bakaroreye. Uko besho bacha binyegeza inyuma ngo bakaza bakavuga ngo abantu ze yabo ngo ntibakwije ngo bigira utuntu twabo nico bituma ngo bacha biduharwo twabo. Dushiramo yuko abaraba ugwego ujanye na contrôle, conseil de surveillance n'abateza ko bafise basi marke A2 kugira dufashe abantu contrôle ishoboke uko nuko gwego bateza kubona bene kuzoza kuruza nabwo gwemezwe n'abanyi nkuru y'igihugu ko ngo ntigwemezwa. Umva ko hari byahindutse kuwo mugwi. Ivyo ni byahindutse mu wo mugwi ujanye kuziya no kuguranana w'abantu bitwa ko bisununuye ma cooperative. Umva ko twashizemo bitari bike byahindutse kugira tubone ko bigabanyemo akajagari. Twashoye kubabwira mu wo mugwi kandi bari mu yuko akajagari kahoraho ibi bijanye n'ibikogwa bizira bikaziririzwa icyo bita les activités interdites twaraziberetse twongera tushobora n'iketeri bagenda batanye bose ibereka ivyo bikogwa bizira ko bakora. Naho biri mu iryo tegeko twashoye tubatekera n'ikete bagenda bitwaje kugira bacha bari manika ati ibi birazira ko tuza muri ntuze kubikora icyo kirazira. Ibizira ni byinshi hari uko ibijanye n'ibintu bamaze imisi mwumva muri imisi heze byuko bateza gukoresha amahera bawunyene bakutije hagati yabo kuza gutora imitahe y'abantu kumwe mu maze imisi mwumva abantu biba imitahe ngo y'abantu kizire ko abantu baja kugira kuza kugira bateza ko bafise aho bakorera pana kuza kugurura ngo ama agence ni iki bateza kuzozana acte de reconnaissance yemezwa aho mu bakorera muri zone bakoreramwo wemeje na chef de zone aho hantu. Cyo gituma no n'inyuma mu mpara y'iryo tegeko harimo bimanuzeye impapuro zizohora bakoresha. Ibizira by'ibindi nuko ibijanye abanywanyi uza guhiga abanywanyi inyuma yaho basanzwe bakorera cyo kirazira
uko twasanze hari abantu baza gukora baza guhiga baza gukoka ndavyite nko gukoka guhiga abanywanyi kujya ku muntu bakoka banuze abakiriya abatwara ku mabisi dusanga ibyo byose nibyo byatumye bihaza akajagari. Nico gituma bwati kiraze no kuzorengana na zone hamwe zo murakorera kiraza kuyirengana iyo zone. Ego haba haravuzwe ati none nko yimutse nawe yimutse mugaba bavuye ahantu bamuzi kandi bakora nabo bazinanye ikindi kizindi cyo bizana n'ibiti mu itegeko biranditse neza biragaragara kandi twari batekereye aho muza guca hose mu magroupe muzo muraturabira yuko bari manitse iyo kete rimanitse. Igitandukanye rero mu gwitwa tweje kuvuga wa mbere wayi kwa mbere n'uno munsi n'uyu rero ni iyi migwi yukuzinya mito zanawe nuze za bikoba zandi mwabonye ziva hari haruguru iwacu ba mama na ba papa biyorganiza basanzwe bafise amantu zeye abafasha bafata mu mugongo mu gutunganya ibikorwa byabo nibone udeje kugira mubona bene bwatwereka itegeko ribaraba uko ntijyahoraho najyo mw'iryo nibishasha byose nuko iyo migwi yahari ya ruguru tuzi yuko atani ingwana yatera izo bigizwe abanywanyi bari hagati ya 10 na 29. Mwumvise nibazo abaje titine kumenga ni bakeye yego turazi yuko hari gihe bagira 10 tugashaka ku 32 34 mugo bagiye kurengana cyane ibyo bitigiri bacagira undi mugwi hagati. Ibindi bikomeye mu iyo migwi yumva ko basanga bafashe mu mugongo nuko azoba bafise nabene kuza gusabirwa icyo twise acte de reconnaissance kuva ku mutumba abazo bari ko barakorera hajya ku mutumba na acte de reconnaissance yo muri zone kugira barubashe kubandika muri gitigiri cyo migwi mito yo kwiziganiza kwiguranya na kwihamira udeni hagati yabo bazemererwa ari uko hatanzwe umutahe w'ibanze miliyoni 50 kandi mu mutahe w'ibanze abanywanyi bose bateze ko banganya umutahe bashizemo simitani ni part sociale igitigiri bategerezo kuza bafise ubu ico biyita registre de commerce na numéro d'identification fiscale ivyo nibishashe byinje mu iyo tegeko. Igitigiri c'abantu cyaro kigizo muri groupe de financier communautaire cyaro kiri ku bantu 100 twahera ku bantu 100 mugabo ubu twakimanuye hasi ko twasanze hariho ikindi gitigira amaguma financier communautaire abantu bitunganije turabitandukanya uko imwe migwi kuzigana guranana irimwe migwi mishi umva tuzusanga muri ico kimwe yo mugwi yo kuzigana no gurana ko yivuze mito mitisani yigenga cya dusanga abantu bari munsi y'ijana nta na hamwe bari kandi wasanga bo bahari kusanga bitunganije neza kandi atani byo biko baronona dusanga mwabo bantu gusanga nk'abantu nka 50 60 ugiye kuvuga kwiza abantu 100 ubuje kubasambura ugasanga bace hajamwo abantu baba escrow ari bajya twagiye tubona hacamwe abantu baza gufasha mu kwiba no kugira gute cyo gituma cyo gitigiri camanutse kiva kwijana tugishira kuri va ku 30 hamace tuwera kwikiriza kuva ku 30 gushika ku bantu amajana 3 umva ko bitandukanye cha dusanga ikindi kintu cyahindutse kwa kuwo mugwi nibijanye n'ukuntu bazoza ratanga ivyegeranyo byabo nibazosa gutanga ivyegeranyo nkuko twatwibona batuzana impapuro nyinshi ko turashaka tubamenyereze kuko bacishe mu buryo bwa none banki sanzwe ikoresha icyo twita BSA bank application supervision twashoboye kuyirame twigira kuyigabanya twatwigizwe tuyishire ku rugero w'iyo migwi nyene aho mu microfinance bayikoresha mu mabanki bayikoresha naho twashoboye kuyigabanya tumanura tubereka tubaha ibijanye cyo twita format de reporting yadabute kuri imigwi mito ikindi cyahindutse mu giteko nyene ko mugwi yo mizi yo mu groupe mafinancier communautaire ari yo migwi kuzigana no kwigurana na isa n'isununuye gatoyi ni ibijanye uretse amaraporo ni ibijanye n'ukuntu bateza kwitunganya abazoba bagize inzego zabo nabene twabyo byarahindutse twabonye ko mu gihe cyane wandi tugezemwo
nta kuntu imigwi nk'iyo yojaho hama ntikoreshe abantu basa n'abisununuye mu bwenge kugira bashoboye kuza kugira gusoma n'ivyo bidusaba ibanki basaba bijanye n'ivyo bijanye n'ukuntu gutunganya ibiharuro gutunganya amategeko. Ubu umuperezida wa comité de gestion yonyene gutyo perezida de gestion twafise basiki tuvuga ati licence nke bakaroreye uko benshi baca binyegeza inyuma ngo bakaza bakavuga ngo abantu ze yabo ngo ntibakwije ngo bigira utuntu twabo cyo tuma ngo baca biduharwo twabo bishiramo yuko abaraba urwego ujanye na contrôle conseil de surveillance n'abateze ko bafise basi gamake A2 kugira dufashe abantu contrôle ishoboke uko nuko rwego bateza kubona bene kuzoza kuruza nabwo gwemezwe n'Banki Nkuru y'Igihugu ko ubu ntigwemezwa umva ko hari ibyahindutse kuwo mugwi ivyo ni byahindutse mu wo mugwi ujanye kuzinya no kuguranana w'abantu bitwa ko bisununuye ma cooperative umva ko twahizemo bitari bike byahindutse kugira tubone ko bigabanyemo akajagari twashoboye kubabwira mu wo mugwi kandi bari mu yuko akajagari kahoraho ibi bijanye n'ibikorwa bizira bikaziririzwa icyo bita les activités interdites twaraziberetse twongera tushobora n'iketeri bagenda batanye bose ibereka ivyo bikorwa bizira ko bakora naho biri mu iryo tegeko twashoboye tubatekera n'ikete bagenda bitwaje kugira baca bashi barimanika ati ibi birazira ko tuza muri ntuze kubikora ico kirazira ibizira ni byinshi hariho ko ibijanye n'ibintu bamaze imisi mwumva muri imisi heze byuko bateza gukoresha amahera bawonyene bakotije hagati yabo kuza gutora imitahe y'abantu kumwe mu maze imisi mwumva abantu biba imitahe ngo y'abantu kizire ko abantu baja kugira kuza kugira bateza kuba bafise aho bakorera pana kuza kugurura ngo ama agence ni iki bateza kuzozana acte de reconnaissance yemezwa aho mu bakorera muri zone bakoreramwo wemeje na chef de zone aho hantu cyo gituma no n'inyuma mu mpara y'iryo tegeko harimo bimanuzeye impapuro bazora bakoresha ibizira by'ibindi nuko ibijanye abanywanyi uza guhiga abanywanyi inyuma yaho basanzwe bakorera cyo kirazira uko twasanze hari abantu baza gukora baza guhiga uza gukoka David Gunda byite nko gukoka guhiga abanywanyi kujya ku muntu bakoka abanuze abakiriya abatwara ku mabisi dusanga ibyo byose nibyo byatumye bihaza akajagari nicyo gituma bwa tuti kiraze no kuzorengana na zone hamuzo murakorera kiraza kuyirengana iyo zone ego haba harabuzwe ati none nko kiza yimutse nawe yimutse mugaba bavuye ahantu bamuzi kandi bakora nabo bazinanye ikindi kizindi cyo bizana n'ibyitsi mu itegeko biranditse neza biragaragara kandi twari batekereye aho muza guca hose mu magroupe muzo muraturabira yuko bari manitse iyo keteri manitse igitandukanye rero mu gutweje kuvuga wa mbere wayi kwa mbere n'uno munsi n'uyu rero ni iyi migwi yukuzinya mito zanawe nuze za bikoba zandi mwabonye duva hari yaruguru iwacu ba mama na ba papa biyorganiza basanzwe bafise amantu zeye abafasha bafata mu mugongo mu gutunganya ibikorwa byabo nibone duheje kugira mubona bene bwatwereka itegeko ribaraba uko ntijahoraho naryo muri iryo nibishasha byose nuko iyo migwi yahari ya ruguru tuzi yuko atani ingorane yatera izo bigizwe abanywanyi bari hagati ya 10 na 29 mwumvise nibazo abajeti tine kumenga ni bakeye yego turazi yuko hari gihe bagira 10 bigashaka ku 33 mugo bagiye kurengana cyane ibyo bitigiri bacagira undi mugwi hagati ibindi bikomeye mu iyo migwi yumva ko basanga bafashe mu mugongo nuko azoba bafise nabene kuza gusabirwa icyo twise acte de reconnaissance kuva ku mutumba abazo bari ko barakorera hajya ku mutumba na acte de reconnaissance yo muri zone iyo migwi ko nitunganije muko twebabwiye mwumvise yuko bahana amadeni mu kiringo
c'indwi 12 niko bitanzwe bitunganije mugabo bakashaka kubongera hanyuma ntibashaka kurenza igihe cy'amezi 9 mu iyo migwi kunikora cyangwa 10 amezi 12 kugira amezi 12 aheze bace bagabura baramumva umwaka uheze ko wese baca bicara bakagabura amagaca atangura ubuzima bushasha n'umwaka mushasha kuko umwe wese hajya mu mito hari ukuntu bo baba bitunganije umuntu agira cotisation uko bose afite umugambi imbere kwigurira igitenge imbere kwigurira ihene imbere kwigurira inkoko imbere kwigurira iki hajya basambara kugira aba bose arangura umugambi we yategekanije ntawuzi umugambi n'uwundi nicyo gituma cyo batangura cycle yindi batanga umwaka mushasha batangura ibikorwa bishasha hari umubise mu iryo tegeko kandi rero uko kuntu bateza kuzokorana n'abajeje intwaro mu mazone n'abajeje intwaro ku mitumba kuko bateza kuba babazi cyo twabiganiriye uretse cyo gukorana n'abajeje intwaro n'ukuntu umubise ibijanye n'ukuntu bazokorana bazofasha iyo migwi mito iyo yamazaye nuze kuzokorana n'ama microfinance n'amabanki cyo twise connexion aux institutions financières kuko nabo bifasha yuko ama microfinance n'amabanki nayo yashinze cyo biyita ntuzeye nka no kuta produit finance ziri adapt kwa abantu kwa imigwi mito kugira badufashanye kuntu bakuza bajya abantu twasanze ni wacu mu Burundi yagiye habwo abantu benshi batabihurubura ama microfinance amwe ko twamwavyumvise twabyakuzingo twahamagara yuko baza boza kugufasha iyo migwi nane kugira bayankadre kugira bateze imbere ico gisata tubone gikeneye guteza imbere cyane mu bise twavugaye kandi yuko ari ukuntu kweganya ibiharuro amaraporo bazaduha amaraporo biciye mu buryo bwa none na bene ibanki ntiyabibagiye banki ko ibintu yabibagiye tuko turashiraho logiciel twis Savix MIS izo dufasha kweganya ivyo ibiharuro n'amaraporo y'ibyo bikorwa ahantu mu gihugu cyose mu organisme baje bose baza mu ONG yose baje bose bafasha abantu gutyo dufasha kwegeranya ibiharuro no weganya ibiharuro amazo dufasha kubirungika mu iyo ntuze logiciel banki kirashiraho izo kirashiraho kugira buri mwaka tuzobe dufise tushaka kubona igitigiri cyabajya abantu bose kuntu bangana amakredi batanze amakotisation bahanye mu ntari mu ikomini kugira tubone ko n'uruhara mu iterambere ry'igihugu bonyene nabo ico bari barafasha bari no kwifasha bari barafasha mugazo bari barafasha igihugu nico gituma no maraporo kavuze yuko tibatunyarukwiza ibiharuro n'ingoga babinyarukane ibiharuro binyaruke kugira no muri raporo n'umwaka tubone uruhara rwayo amashirahamwe mato cyane gose yo gufashanya yo kuziganya no kuguranana mu gihugu cyose twigira itegeko twarabonye yuko hariho imigwi ivukira ku yindi babita ngo ihekwa n'iyindi itahenze guhekwa nayo n'amashirahamwe urumva iyo nayo ihekwa ku yindi kubera bazoba bahera banza kumenyekana ku mutumba barashaka kwiyandikisha ku mutumba bakamenyekanisha hanyuma bakahita baduga muri zone bakamenyekanisha mu cyo gusa igisigaye nuko ukuntu bazodushikira tuyebwe mu banki nkuru y'igihugu biharo byawe aho nako twako turavyumvira ukuntu nabo tuzobashikira tuvuga ati enregistrement automatique mbwana cyo bisaba buryo bundi bajya banje buryo bundi uko tuzi ko no gusoma no kwandika hamwe atabizi neza mugabo encadrement ibintu by'amafaranga biranyaruka mugabo mu bintu bijyanye na education financière turazi yuko bazo bari barafasha mu iterambere y'ubufashanye mu bijyanye n'ivyigwa bya education financière mu gihugu nabo twabwo tubaze kuntu muri kazoza imigwi ivukira ku mugongo w'iyindi ko umugongo wundi ashaka kudugira ko umugongo nyene kugira ashoye gushika hariya muri zone cyangwa gushika hajya ibyo ubyandi yamushikanye niko tuvyumvira iyo migwi ivukira ku buzi sanga ni wanyihari niyo nyene twavuze yuko ndazi n'amakenga menshi twagiye twumva tubura ico gituma ibiharo twayimanuye ko twasanze ari imigwi yagivukira ku buzi hirya no hino umuntu uze abantu batandukanye amugasanga ni nk'abantu 80 60 ugasanga ariko bafite nk'imiliyoni nk'ijana n'itanu amajana abiri urumva
imaze kubongana gutyo vuga ati bakaba bose baraje turaganira batubwira gutyo tuyibaruka twimanura ati hako baguma ari kushikira ijana mu bantu 60 bari basanzwe bitunganije ukwabo mu kanya bagiye guhamagara abandi bantu bo hanze usanga bikwegeye akarambaraye imitima badashoboye gukontorora icyo twita approche convenue kuko abantu babyumvikanye hagati yabo tugasanga bace bitakanuze gutyo mu cyo twamanuye ubwo tubahamagara mwese muca kwiyandikisha iyo migo tuziza kwiyandikisha muri iyo migwi ya groupement financier communautaire amashiraga matoma tuguzwe n'uguziranganwa abazinanye bisunze itegeko rishasha kuko ibisabwa biriho kandi nzega bobo baba barize bantangona bafise n'abako byoroshe abakini kirimba urumva deja abaje bakini kirimba n'imigwi itazwi n'abantu baba barakagwa kibere ahantu iri tegeko kumva twe dukora n'abantu n'abashaka kuja gukora umuco abakini kirimba baba bari hajya ni kujya abantu baza kwicara sinavanga nk'abantu wabo kugiye gutyo baragenda bakicara hagati yabo niyo bibanye namwe twumva bamwe batuma mu twebwe ngaha habintuzeye kwitiranya n'aba amazina ngo masirike uravyibuka miseheze ugasanga nabo banyine babasanga kubera bace bibana hagati yabo basa kwitwariranira twarabyumvise mugabo abantu ibirekuwe urumva n'abantu sinimugwi kuzigana n'ugurana na uzwi nk'imwe twumva ifashwe mu mugongo cyayivukira ku yindi oya nabandi bantu bafite intumbero yabo niyo bibanye hagati yabo urumva bibi mu butungane razi ko hari amadosiye menshi yabo menshi iryo tegeko rirekana ibisabwa kugira twandike mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na sana yisunuye imwe bakora navuga rinategekanya ibituma tubakurako tubaka nimero twabahaye yagenewe ibyo navyo hariho mu bisabo ko tubakurako enregistrement hariho ikintu cya mbere kuvyisabira wenyene ubonye yuko ibintu tabishoboye cyo wandikira banki nkuru y'igihugu cy'ibi ntavyo ngishoboye cyo gituma no twabwiye no kwambara uti groupement financier communautaire yumva yuko idashoboye kumenya gukurikiza amategeko dushizeho yende yandikira ikete hakiri karati yewe ibintu turasubije turayagaritse tujireko ibindi bituma tubakora ko iyo nimero twabahaye ni yuko iyo dusanze nk'akarorero uwo twahaye enregistrement amaze nk'amezi 6 atari karikoresha amezi 12 atari karikoresha amezi 12 cyo tugukurako cyo tukabukamara amezi 6 wahagaritse suspension amezi 6 cyo tugukurako nuze enregistrement twaguhaye ibindi nibijyanye no gukora bya bikorwa mwe bya activité interdite mwe bizira ukoze mu kimwe muri ivyo gituma tugukurako ubwo burenganzira ryo ngiyo nimero yacu twagwaye n'ubwizi ko twagushize ko ukwaka donc itegeko rirekana navye n'amategeko bituma tugukurako retrait d'enregistrement tugukurako kubwizigiro twaguhaye oya so kuva kugara nakubwiye byo kugara bitwara kuno batwara mu by'amagroupement tari kumwe mu mito yo kuziganya no kuguranana yo mu kigero gitoyi niyo mu kigero gito cyane gose n'igege bityo ahubwo cyo mu Burundi gwego ugiye mu Burundi gwego wa microfinance aho gumunsi sico tuvuga kindi gihe murakoze tufatiye kuri abo birimba nyene batandukanye tugunyene mu giteko tutazwi hamwe uno munsi bukwifuza gukorera mu muco byo kunda sivyo kunda bisaba asabwe amategeko ukurikiza iryo tegeko twavuze iryo tegeko yitwa rishasha rigiyeho kirakurisoma ibisabwa kabizanye bikwiriye turavyiga ukazana inzego zikwiriye tukaziga ama tukakwemerera nta kamaro kuko ni service y'igihugu twemeza twije byangombwa ukeneye gukora mu muco nta kibazo na kimwe